urukino rwamaze no kuba runarangira hagati y'ino mugwi wa Flambeau du Centre n'umugwi wa Musongati. Ni ubusa bw'umugwi wa Musongati, igitsindo kimwe cy'umugwi wa Flambeau du Centre. Batanguye gutanga imidari kubahagarikiye runo rukino. Abahagarikiye runo rukino ni watanguye gutanga imidari kuri bo. Usanzwe arongoye igisata cy'abahagarikizi yambikwa umudari na nyiri cyubahiro umukuru w'igihugu, amuhereza n'umupira. Umupira ubona yuko bariko baragerageza kuyisinya ko navuga umukuru w'igihugu cy'u Burundi, amuhereza umupira ati uno mupira uzoba icibutso, ati reka nkubite ku sinyatire y'umukuru w'igihugu. Abahagarikizi bagera kuri bane bahagarikiye runo rukino, bose babahereza imidari, avuga ati reka ndabahereze n'umupira, ati bizobe icibutso, ati muzogume mwibuka yuko bino vyagiye kuba bikorwa mu mwaka wa 2025 umugwi wa Flambeau du Centre wagiye kuba unatahukana akino gikombe. Baraza kuva kubahagarikizi hamace haza uyundi mugwi wa Vitaro hamwe na Bumamuru, nabo nyene imigwi yageze muri demi finale. Kugera muri demi finale biratuma uronka agaciro kabute kaba kameze neza. Abagiye kuba banaserukira umugwi wa Bumamuru hamwe nuno mugwi wa Vitaro kugira ngo baze kuba babahereza akabahasha kabo. Ndavuga ino migwi yageze muri demi finale ariko bitagiye kuba binabakundi. Bona yuko ari ibintu bibameze neza. Usanzwe atwara igihugu cyacu cy'u Burundi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, bona yuko yamaze kwayicikira kuri kino kibuga Ingoma, ndavuga mu ntara ya Gitega. Bona yuko usanzwe atwara ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi, nawe nyine yamaze kwayishikira kuri kino kibuga. Ubusanzwe arongoye umugwi wa Aigle Noir, nawe nyine yamaze kuba yishikira nga ku kibuga neza na neza Ingoma. Bagiye kuba batanga akabahasha kuno mugwi wasitse muri demi finale. Umugwi wa Bumamuru urukino rwa demi finale n'umugwi wa Flambeau du Centre baza kuba banavana Flambeau du Centre yikarifiye muri finale, bamuhereza akabahasha k'ibihumbi bingana n'imiliyoni zigera kuri zitanu ku ruhande rw'umugwi wa Bumamuru. Ku ruhande rw'umugwi wa Vitaro bageze muri demi finale, bagiye kubasezererwa n'umugwi wa Musongati, nabo nyene bagiye kuba bawuhereza ibahasha y'imiliyoni zigera kuri zitanu. Sanza twara uno mugwi wa Vitaro agiye kuba anatora akabasha bagatereka ni fotoze mpagarare hamande y'umukuru w'igihugu kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Miliyoni zigera kuri zitanu ku ruhande rw'umugwi wa Vitaro, miliyoni zigera kuri zitanu ku ruhande rw'umugwi wa Bumamuru. Ubu naho agiye kuba haza kwambara imidari n'umugwi wa Musongati, agiye kuba babambika imidari. Abdul Degidigi yambara umudari, abitwa ba Gisle Tanganeza bambara imidari, ba Daniel Akizimana bambara imidari, abita ba Hervé Mohamed bambara imidari, abitwa Banedi Krishi Bishaza bambara imidari, abitwa ba Bori bambara imidari, abitwa ba Darcy Shimirimana bambara imidari. Nyabri agenda gahoro gahoro, Nyabri agenda gahoro gahoro, genda cumbagira, ati na wewe ingo wambara umudari kuko wakinye. Nyabri ubona yuko yarangije urukino babaye, ati ngo nawe wambara umudari. Kuru w'igihugu cy'u Burundi yambika imidari bano bakinyi umugwi wa Musongati bari kumwe n'umumenyereza Omar Ntakagero, ari kumwe n'umumenyereza Omar Ntakagero. Mu mwaka weze umugwi wa Rukinzo wagiye kuba usezerera uno mugwi wa Flambeau du Centre, ari kubona kuno mwaka bavuze ati wanguha nibikunda, ati reka natwe tukwereke yuko dukeneye guserukira igihugu cy'u Burundi. Tayari umugwi wa Flambeau du Centre ugiye kuba userukira igihugu cy'u Burundi mu nkino za CAF Confederation Cup, mu gihe umugwi wa Aigle Noir ugiye kuserukira igihugu cy'u Burundi mu nkino za CAF Champions League. Ariko kandi umugwi wabaye wa kabiri navuga umugwi wa Musongati ugiye kuba wahereza umudari hamwe nibahasha y'imiliyoni zigera ku 10, miliyoni zigera ku 10, miliyoni zigera ku 10 ku ruhande rw'umugwi wa Musongati, miliyoni zigera ku 10 ku ruhande rw'umugwi wa Musongati. Flambeau du Centre nabo bagiye kuba nashikirwa ku kamwemwe keshi. Bakunzi ba Flambeau bavuga ati twabirangije
nuko biba bimeze bagiye kuba batonda perezida w'umugwi wa Flambeau du Centre perezida w'umugwi wa Flambeau du Centre perezida w'umugwi wa Flambeau du Centre ati reka ndabaje imbere nambika umudari ati nambika umudari ibintu bigenze neza bakurikiza stafu y'umugwi wa Flambeau du Centre mumenyereza Jean Dodier Rukundo yambika umudari ku ruhande rw'umugwi wa Flambeau du Centre hakurikira stafu y'umugwi hakurikira abakinyi b'umugwi wa Flambeau du Centre ati reka natwe twambikwa imidari ati reka twambikwa imidari kugira ngo ibintu bigende neza abakapitene baje inyuma ati dukeneye kurera igikombe ati mwebwe genda mwambikwa imidari ariko twebwe abakapitene tuje inyuma kugira ngo tuze kukirerura ndavuga witwa Asumana Miss na Beni Irakoze na Asumana Miss ubona yuko bagumye inyuma kugira ngo baze kuba n'abanyuma kwambikwa imidari hama baze kuba baterura igikombe bafata imidari kwande k'umugwi wa Flambeau du Centre bona kamwe kenshi Dieudonné Ntibahezwa giye kuba anakina urukino rwiza yakuye mu mipira itari mike muzi yuko amaze no kubatumwa ko mu guserukira igihugu intamba mu rugamba n'umumenyereza mukuru mu guserukira igihugu ndavuga witwa Patrick Sangwa nuko biba bimeze kumbura reka turindire turabingene biza kuba binerangira ubona yuko baryoherewe intsinzi abakunzi b'umugwi wa Flambeau du Centre umwe mu migwi imaze kubishika muri finale kenshi ariko bitabakundira ko batahukana igikombe basezererwa n'imigwi itandukanye ndavuga za Bumamuru ndavuga uno mugwi wa Rukinzo babasezerera ati mwebwe muzogitwara mu ndi mwaka none niko bibaye bagiye kubona serukira igihugu cyacu cy'u Burundi mu nkino za CAF Confederation Cup kapitene Asu ari kumwe n'uwitwa Beni muraza kuba mwambara imidari hama muce muza tubahereze igikombe hama tubahereze nibahasha miliyoni 15 kwande gumugwi wa Flambeau du Centre miliyoni zigera kuri 15 kurande gumugwi wa Flambeau du Centre amene igikombe ati Beni we guma ngaha ati Beni guma ngaha ati we Asu guma ngaha hama tubahereze igikombe ati guma ngaha tubahereze igikombe ati guma ngaha tubahereze igikombe uwo bita Beni hamwe na Asumana Miss bagiye kuba batanga igikombe bagihereza utwara ishirame ry'umupira w'amaguru agihereza nyene cyubahiro avuga ati mwakibonye ati ndagitange cyangwa ndeke akibereka ati ndagitange ati reka ndagitange kwa kapitene agihereza kapitene tanga kwa kapitene Asumana Miss ati webeni nawe ngukoreko tayari igikombe cyagiye kuba gitahuka ku ruhande rw'umugwi wa Flambeau du Centre bagiye kuba bidagadura bagiye kuba bishimisha bagiye kuba bavuga ati reka tukirerure bakirerura neza cyane bagihereza usana twara n'umugwi wa Flambeau du Centre nikazohera Venera afata igikombe bishimira igikombe uwo bita Pizarro yabahereje intsinzi avuga ati twamaze imyaka myinshi tudatahukana igikombe ati reka tugitahukana uno mwaka tayari bamaze kubona gitahukana ubona uko banabyishimiye kuande rw'umugwi wa Flambeau du Centre miliyoni zigera kuri 15 babahereza n'igikombe kurande rw'umugwi wa Flambeau du Centre ariko kuande rw'umugwi wa Musongati batahukana miliyoni zigera kw'icumi nuko biba bimeze bishimira igikombe nuko biba bimeze ubona yuko akamwemwe ari keshi ubona ko akamwemwe ari keshi ku ruhande rw'umugwi wa Flambeau du Centre uruhande ubona yuko ari akamwemwe